Cyura bizi ko mbere nambe tukicara tugihura madame namwe tuhura na onkere muvugane none buryo cyo kintu wombwira nta gaciro ntabwo naje nabwiye dufite nimba uzi ko biha agaciro kora ngaho turamukanye nyene yemeza nyene ko biha agaciro nyene uzi ko uwo bikora ariko ntabwo usigure neza no bishatse gusigura iki nyene ndakubwiye ati ntabwo naje nganje gufina no kuvuga ngo madame wandazi yakubwiye buri kimwe nimba uzi neza ko uhagarariye ko wanka ko akagayo uri kurasuzugwa mu n'umwanya kahava icyo usabwa ko wogikora Onkre bigara yakubwiye nubifata nk'ibintu bisanzwe birakomeye cyane kubera ni kadoza yacu ni kadoza kiwacu nawe siza mbona wokurikiza ibyo yakubwiye kubera abapasiteri nzi ngaha hanze yafashije ni benshi simbona neza ko ari we wacu byanga bikore ndakwinginze raba ingene sigahise nange sindi umugore w'umupasiteri ejo umukozi yarakwishuje amahera numva muharira muterana amajambo ko n'agaciro ku muntu w'umupasiteri beza rero ndakwinginze byemere biryakubwira umupasiteri agenda n'amaguru abonzi yafashije mu mpanga iwabo usanga haparitse nk'amamodoka ashika kuri 5 kwinginze byemere ikintu cizwe ku muceri
Mwinzu giratuteze ntiwoshe. Nibi. Erega nakubwiye umwegere kubera nzi ko yodufasha. Abamaze gufasha ni benshi. Ndakwinginze byemere. Byumvire. Ndagusaba kaduza kiwacu. Urashobora kumva ko ari ikintu coroshe. Akora nubona umugabo arayagaramye aharura parafu ziri mu gisenge. Nuko aba yumva ko ibyo yabwiwe bifite uburemere kandi buhagije. Yes, ndabizi urankunda kandi nanjye ndagukunda. Sinanjye no kwifuriza ko twaguma mu buzima bwa gikene kuko aho ngeze ndahabona. Ariko sino gupfa kwinjira mu kintu ntarabanza kukiyumviraho neza. Okay, wewe warafashe umwanya wo kuyaga na oncle. Murakivuganaho. Muragiha agaciro. Reka nanjye mbanze nyakire muri jewe. Numva gikunze nzogikora. Kidakunze tuzobaho ko twari dusanzwe tubayeho, ntabwo tuzopfa kandi azi ko Imana izodutabara. Ndabizi neza ko Imana izodutabara. Aho rero ntucike intege. Ikintu cyo kuvuga ngo ko wambaye nabi komeza uko, yes, byige. Ribaza tujya gutanga urugendo rwo kubaka baraguhanuye byinshi ko mu rugo utigeze guhura na byinshi kandi ugahangana nabyo. Gusa icyo nkwijeje nuko ntabwo tuzokwama mu buzima. Ntabwo Imana yobyemera. Nisi barandemye ndo kwicwa n'inzara. Barandemye no kuguma nsabiriza abantu babancira amaso bangaye. Oye. Yes. Ibyo rero ntugire ingorane. Ntama waruvuze ko ugiye mwishira hamwe. Wowe simba ugende kandi ukorere ku mwanya kuko urabona sintuje mu mutwe wanje. Ndagukina hafi yanje kugira tugome tuganira. Hamikino kubwira ama nakivuze simba shaka gusohoka urenge iyi nzu wambaye nko kwambaye. Ndabikubwiye. Sinshaka kwambara ipantaro ngo usohoke hanze. Ni haba abasore canke abagabo bahera bakwifuza ugaca usanga ibibazo biratangiye. Satani arateje ikibazo. Ndibaza ibyo ngana uratahura byumva. Sawa ndagiye witeho, urabona umukozi sindi niyo yagiye ni hananseze. Sawa, nakubwiye ko kwambara ipantaro ni hano mu rugo. Uvuye ngaha mu rugo no kwambara kwikwiza ikanzu canke n'ibindi bintu bijanye. Basi ndikanda yambara no munsi ndisokuyambara. Sawa rero witeho, urabona umukozi atawari hananseze. Siyaje. Tagiye. Okay. Ariko icyo kintu cy'ipantaro baje. Kuzo bisubira. Sinzosubira kuyambara basi kandi yambara no munsi kubera sinokwishanja amakaragiye. Okay. Sawa gira umunsi mwiza. Sawa. Turasubira. Pasita. Ko mbonye umpamagara vyihuta. Niki ushaka kumbwira? Okay. Urazinda kuba kandi no kuri mumbabarire. Ntabwo je bino sinenzi ko byo bizoshika kwitape. Habaye. Okay, bajya abantu barangoye. Okay, ntabwo umviriza Pasita nkubwira ikintu kimwe. Umviriza nkubwira ikintu kimwe.
ntabwo nza nkunda abantu bamfinisha uracumva sinkunda abantu bamfinisha kandi kwanza bandanye oncle ntabwo wumva uburemere ibyo ngiye kubwira ufise oncle batinyuke bambwire ngo kugira ibyo nshaka bikunde ngo ningene ndyamane n'urya mwana wanje w'imyaka 7 nokuri oncle oncle umwana wanje turyamane kandi umbabara ugende wabwire ko Pasita Mbarutso uri kundeba neza jewe ndakubona kandi ndakumva karazi ndakuba uribuka je nawe duhura ndavyibuka ibintu bitatu nakwagije si yonye ndwo wavyemereye ndavyibuka Pasita uziko hariya hantu nk'ibiri banga rimwe ko winjiyeyo hariya utaburi busohoke oya ntabwo ko bidashoboka je nababwiye ko bidakunda n'ukuri umva oncle ndagusabye ndakomeye amashi nibikunda oncle umviriza rero winkinisha sibyo uri ngaho urasamye jewe sinavye umwana wanje w'imfura uri kumubona uzi cyabaye ndamuzi ariko yarapfuye kandi bijya byama byashitse imana imwakira yapfuye kora ko ntamukunda kijya n'igitambo natanze sa waramutanze kigira kabiri naco uri kubona umwana ari mu rugo wiciraho inkonda ni kubera ko yavuze atari gushaka kumera nk'abandi onkere ko ntera ubwoba none ushatse kuvuga ko bijya byose umviriza mugabo wenda kubwire urahitamo kimwe amahitamo naya nabiri urahitamo kuba icyo wifuza kuba canke kuba ico wowe wifuza kuba naho ndahejeje ntabwo hariya winjiye usohoka kandi ntukankinishe niba uri gukinisha jewe bariya ntabwo bakinishwa onkere mu muryango turakubaha niwe dufise nuko je ntabyo nashobora Pasita ndakumva ibyo nkubwiye ni ibyo sibyo uri kumbona ndakubona kandi nta kindi burenzeko wowe nahawe ukwiyumvira icyo gukora umva nkubaze umva nkubwira ikintu umva nkubwira ikintu witakariza umutwe icara tuvugane gatoyi ingo ndakubwira onkere 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 kamahitamo nayo iwanje akibina byinjira mu kigogo onkere Imana yarakaye
Imana yarakaye, wongere ngo Imana yarakaye. Ufite amahirwe ko Imana yamfashe ikankura hutazi ikanzana ahangaha, nkaba mpuye nawe, nta muntu nigeze mbaza izina ryawe, nta nubwo nigeze nkubaza, kuko nawe mfite uburyo ndi buze guhura nawe. Undi se uri muntu ki? Ninde wagoye kwita mu bitakuraba winjira mu nshingano zanje? Garukiraho. Okay, wahejeje kuvuga ibyo uvuga, base wahejeje, genda ubwira Imana kwambuza itigeze umbona. Ntabwo nahejeje, ntabwo mpejeje, ntabwo ndangije kuvuga. Reka nkubwira amagambo yanyuma akomeye ateye n'ubwoba. Mu cyumweru gishize wari uwo gupfa, ariko Imana y'inyembabazi ikugirira imbabazi, ikwitayeho, yakongereye iminsi yo kubaho. Ariko nudahinduka, iherezo ryawe riri bugufi, no gupfurapfa nutihana ibyo byose nkubwiye. Ntandi magambo ndi bukubwire, subira iwawe, wongere ube umugabo, usubire nk'uko wari umeze kera. Bitari ibyo, bye. Mande zosura harurimana, mande zosura harurimana, mande zosura harurimana, mande zosura harurimana, oh mande zosura harurimana, mande zosura harurimana. Mande zosura. Amen. 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 Ashimwe. Amen. Amareka tugezaho tugiri gutya dutangura iterero ryacu. Ariko mbere yuko dutangura katubanje twishyire mu biganza by'Imana. Ejide abanze ahaguruke aturagize Imana hano turi kugira. Sawa murakoze. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ama mwese muhumirize dusenga Imana. Dusenge. Mwami wacu Yesu, Mana mushobora byose. Turakengurukiye cyane nyakubahwa kuno turi hano. None Mana turakwinginze kugira ngo ube hano muri kino kibanza. Icyo twase ni Satani n'abadayimoni nyakubahwa. Turakweretse ibikorwa byose bigiye gukorekera aha hantu mu izina rya Yesu Kristo. Turazaba kugira ngo utaramuji impwemu mbi, abadayimoni bahunge Mana mu izina rya Yesu Kristo. Urabere no torero ryawe nyakubahwa, utwambike inkomezi Mana, bizagukoreka byose bizagukoreka mu izina ryawe. Urakoze uri Imana, turasabye turakwizigiye byose kubikorwa bishimigwe mu izina ryo byagera mu ijuru tubisavyemwo. Amen. 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 Reka rero dutangure umutwe w'ijambo ry'Imana. Hama rero ndibaza uko biri kose. Ariko tumeze neza cyane Pastor. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Ni habiho kwishyigikira no gukomezanya nibyo bya mbere. Hama reka dutangure ijambo ry'Imana dusoma umutwe w'ijambo uravuga uti ntimukiganyire. Ntimukagire gute? Ntimukiganyire. Tubisanga muri Luka ikigaburo cya 11 umurongo wa 22. Abandika mwandike. Hama icyo nababwira ndibaza mwese umwe kuyunda asenga, reka barimo baraza n'abandi buriya Yesu ntacyo atakora ngo aho muzoba muri umwe canke babiri, Yesu aravuga ati nzomanuka mbe kumwe namwe. Ariyo mpamvu tugiye gutangurira ijambo. Amen. Amen. Okay. Hama dusome Luka ikigaburo cya 12 umurongo wa 22. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ariko byiza uwo buri hafi yodufasha kwasoma, kuko umutwe w'amajambo uravuga ngo ntimukiganyire. Dusomere mu izina rya Yesu. Turasoma mu izina rya Yesu ku murongo wa 22. Abwira abigishwa biwe ati, nicyo gitumye ndababarira nti
nimukaganyire amagara yanyu ku byo muzorya cyangwa umubiri wanyu ku byo muzokwambara kuko amagara aruta ibyo kurya umubiri uruta ibyambagwa ukwicaye ubundi ngo ijambo rimwe ku munyabwenge burya biba rihagije ribaza buri umwe wese ashobora kubona twicaye ngaha akabona umenga imana ntabwo iri kumwe natwe ariko icyo nababwira coco imana iri kumwe natwe Amen. sikuno musa murasa nk'abana b'imana icyo novuga rero ni iki buri muntu wese umwe ku yundi ejo muzoze buri muntu basazanye abantu babiri bangahe babiri turakunda kukungura muvuga ubutumwa muvuga ijambo ry'Imana muvuga kugira neza kw'Imana erega kuba turi umwe n'abandi batanguye ari umwe birangira babaye iki ibihumbi n'ibihumbi kandi ndizera ko Imana izotugira neza urusengero rukaguka tukaronka imirimo gacu usabira umuntu wese arimo arashima intahe y'Imana yamukoreye hamaro mu gusoza mukadusome umurongo ukurikira bawe ninde ufite igitabo kiri ahubwo reka ndakubaza amakuru y'urusengero rushasha niko wizira abandi batashe ko ibyawe ntiyataha yewe je ndakubwira sinzogaruka mu iteraniro ry'abantu babiri batatu kubera iki wapi usanga abantu babiri batatu badashikana 10 nawe uje gusenga abantu cyangwa uje gusenga Imana shaburya ruriya rusengero rimwe amahenya gute ahubwo ndakubaza nyuma yo guhagarikwa kwa pastor Asiko pastor ngoma ndamwumva ko utuntu twinshi amakuru maze kuronka neza atomoye pastor yuko ari we yoba yariciye umugore wiwe wa mbere kugira runge nabana na Sandrine nuko basha yakuba muza murabesha abashana ukuri tubesha ubwo nukurenganya umuntu tutabesha siko oya si byiza bra none ko bivuga nabo umuryango iwe nibye numva umenga nta birebi umuntu ngo ubyihore ko rero mu rugo kwa pastor zirasha muto y'umugore wa mbere ahagaze uko kepsi bazomarana na Sandrine hajya bazomarana ntibazocana wabo kubera abazi yo mukuru we bamushitse pastor nawe yazanye Sandrine umva bazoteka bisha pastor kugira ubugeni n'umugore wiwe yapfuye atarabora agacagira ubugeni ubwo nyene uko umva hatarimo amanyanga nawe ugira umere nk'abo bantu bariko baramurenganya namwebwe mukayitaha kwera ubukwe mugataha nyene n'indirimbo nyene mugategura ngo mwamuririmbiye cyembo rumenga ivyo nibisanzwe bisanzwe yashatse turiye kwinjira mu buzima bw'abandi bantu sha pastor ni ndaye ibyo byihorera bireki cyo mubwire je sinzogaruka mu iteraniro ryiwe bamurira kuvuga umuntu mutabanje kumenya ati none byagenze bite iyo waruzi ko byagenze niwo muri ko muravuga ibyo muvuga mugabo ni muzi impamvu yabikoze biri tingira nigiye ibyo twavuze birahagije ivyo vyihoze ahubwo ndakubaza arinza ajana ku musozi na Anita ngo bagiye gusenga bakaba bagiye gusambana urabona kajya gakobwa kaje kimu atakariye ahabwo yaramuriye mutera inda ahabwo ivyo bavuga n'ukuri pastor arengana bavuga ko yagambaniwe n'ubuyobozi bwo hejuru zamuravuga ibintu muzi zamuravuga ibintu mufite icemetse ko ubuyobozi bwo mugambanira atagihari koko bwaramugambaniye niko bavuga nayo majambo yose ugo rukurukuru mubanze mu kwihorera muvyihoze muhagarikira aho nyene wowe bagiye ko nanita ivyiwe kugira bije hagaragara bibagiye ko baza bajana ngo bagiye ku gasozi bikarangira bibaye urusaku none ivyo wowe uvuga ni Anita yabivuze canke nibyo mwumvise ahubwo burya twese turihenda awuraza ni tumwegereye ivyo yokubwira kuri pastor ahubwo Anita ni wazi pastor twese turibesha aramaze kubivuga no ko vyaraboneze muvyumva nabandi bantu byaragaragaye ariko mwebwe gabasha mushaka umuntu ababwira gute mwibyo nibyo mumva ku matwi muri bajye bose ko ari babiri nta numwe mwumvise nk'ukuri kwiba ahubwo dimanche tuze gusenga jewe tumire nabandi jewe nza gusenga ahantu hateraniye abantu batandatu none uzobuje gusenga abantu canke uzobuje gusenga Imana cyo nishenge batandatu aya
jewe nkubwire Jesi noza gusenga ahantu atana abantu 200 bahari. Pastor nazemera ko yakoze amakosa bamuhagaritse mu rusengero byo gumashaka urusengero rwiwe rushasha bihagarare. Aho gucyo no gusaba nuko nawe uwo musengera kugira ngo ukuri kuja habona. Ndamusengera. Kugira ukuri kuja habona kandi niko aja habona benshi bazomara mara. Ndababaye ku mutima wanje. Yego ndazi ko turi umuryango. Ariko singomba kumaramarira mu bana. Singomba kumaramarira abantu banyubaha. Nkujya mu warabyumvise ibyambayeho. Haraza imbere ishengero ngo hagarara arampagarika. Uburaza ndi gusengera. Abanyoboka bamwe turi kumwe, bamwe bari ku mutima twibereye mu ishamba ku ipori. No kotesha urusengero nkoreramo gute n'amafaranga mfise. Byakubayeho navyumvise ariko sinzi ko madamu wawe yaragushikirije ivyo namubwiye Jerambwe ariko nimvira umenga nibyo abadamu kuko je mu buzima bwanje uraze madamu aramuzi n'umuyayasi je yarambwe ariko niyo mpamvu nashimye kwicara nawe kuyatuvugana brother ndababaye ku mutima wanje ubukene mu rugo burahagarara ku muryango bukavuza ubuhuha anko yenda kubarire aho sona bacanga aho bagenda hajya barabikoreye mugabo nako nanjye ndakora ntako nagira vraiment ako umugabo nkurya kweri nawe wubatse urugo afise umuryango amaramariza imbere shengero ngo urahagaritswe kumva izinizi kandi ntacyo dushatse gusigura pastor Rebo iryo shengero byo navunitse negeranya abakristo ngira gute abantu ndari kantu hose abakristo baragwira ubakagambane karapanzwe ndahagaritse mu bintu ntazi icyo bivuyeho. Pastor ngomba kwigira mu Buganda. Oya siyo nyishu siyo solution uja mu Buganda ahubwo bamutwegera ndagufise harantu kuba ngufise namwe mukamwari n'imiryango imiramva ko utambaye hafi ngo umpe niyo nama basi kundi abandi bari gukora ngira iki nabonye ko nakennye nyene ujya mbona twambara amakoti haraho twayakuye twarayakoreye nuko rero nirwa nicaye sinkora ariko rero fisa abantu benshi nafashije muri ubwo buryo ufise abantu warufise abantu abakristo 100 ukagira 200 ariko mugabo ni mutwegere none nkora iki nukuri je byancanze nima ngeze kuri tape yo gusiga umugore nkajya gupagasa mu Buganda nkarako no jya kwashinga urusengero basi irega hano nabampimbye byanjye byose byagiye hanze navuze uraza umuntu kugerekaho ngo uri ndaya ngo wabyaye hanze rega nuko ntagira umuntu twumva erega harya habaye byinshi kandi habaye akagambane ujye sinashimye kubikubwira ariko naragambaniwe kugira bampagarike naragambaniwe wagambaniwe niko kundi gutegera twebwe dufisa aho tugira iki dukora ubumenyi none nkora iki banzu umbwiza ukuri kwinama ngiye kugushingira uyemeye nta nama nimwe wongira nka mukuru wanje ngo nanke kuyumva ahubwo nkora iki kugira ndabe ko nanje nava mw'iki kimwe ega ndamaramaye ureme cyo kubwira cyari cyo ye nakeme ye nimvira ko mu inama nzima sire kuza kwicara ngaha niciye ngaha ku bwawe okay nimba uvyemeye wembanye najewe ora mu biganza cyo banzu mbwire naje ntabwo nyizeye basi inama wumva umpa nakwankaniye ndamere yose ndakubwiye ngo nimba unyizeye je ngiye kubwira kugira ngo usubire babaki Mbarutso 100 ugira 200 banzu ngore mu biganza dabo kunebwo
Misi myinshi. Ndahari. Muraba mu rugo ariko. Namahoro gusa bari baraduhebye. Ariko ndaje. Pasita araje. Ni haje. Karibu. Banko Chris amakuru y'imisi Nishite nawe Yemba nibere mu rugo nyine ntubibona neza Ariko ndashima Imana uko bikose Hayi imisi Ndaho nyine ndashima usibye ko ari nakuzindukanye Gishasha uragifise Yeah Okay mbarira none ndashaka Urumva rero Pasita Urabona imisi wawe myinshi Yego ndayibona Ngomba kuva muri kajya gasengero. Oya ntago mbyumva. Uravuga ko ngomba kuva mu rujya rusengero hajya mu ishamba hamwe nateranira. Ya. Gute? Ukugura urushengero apana gashengero. Nyene nizo ndi kukubwira. Okay, Chris ibyo uvuga ndabyumva kandi ndabitahura. Ariko uburyo bwa nyirazo ko bungana. Urusengero ndaguguza iki ko nta mahera hari. Ariko namukubwira buri gihe. Kubera ko hora mu mutwe w'umwana. Uburake kandi nza kukubwira kino kintu mba ndacitumye. Okay, muramba bare ariko urabizi babigoye. Reka ndondera ahantu hagutse nimpa muranzo babwira ntangorane. Kai merci beaucoup. Ariko usanzwe ubizi yuko iyo mbanje kukubwira ikintu atarije mba ndacitumye kandi ntuzongera kumbaza ngo rimwe kabiri. Ibyo ndabyumva. None. Ndiriza pazi. Sinze nongeye n'umusore kubona kumbaza ngo bizogenda gute kuko iyo waciye urahazi ntabwo bazi bafyina uracunga kandi mugande ntabwo nzafyina kuko